Hot. Karibu mama, tumezene. Nikura bakora mu gisagara ndi mu marama. Ifresher urirunda ko ukambara neza mugamahera y'inzu yabananiye kundi. Ndakubaza. Iyi nzu nayubatse kugira ngo yibamwo ku buntu cyangwa naje nayubatse kugira nze ndaronka nayo umuntu. Imisoso yaje ko gacopora ugateka ukarya ukaryama kandi ugasinzira. Nuzi ko nanje nayubatse kugira ndabe ko ndonka yagasabuni ndonke nayo umuntu. None mada kandi mukajya ko mugatekereza mugahora. Ndakubaza ikibazo kugira uvuga amajambo menshi tubure vyose tubure amafaranga yawe y'inzu tureke no gufungura. Ihangane mugabo wanje karayarondera zoya guhereza. Umugore w'ubwenge umugabo amuhaye rasiyo. Aramubwiye ati reka tubanze tuhinzu. Mugabo uca wishinga kuja mu isoko ugacopora imisoso kagira iki ukamugaburira ukibagira yuko inzu bayimwo atari yiwaye. Mbega nyamushenze umugabo wawe nyene ari hehe. Mada urumva gasuzuguro kawe. Ubu rero waruje kwishyuza amafaranga umushenzi w'umugabo. Ndakwiyamye ku mugabo wanje shaka. Kazima yarose amafaranga yambera gura. Ubu rero uri kuraza gusuzugura urugo rw'umuntu ngo umushenzi ni iki? Umukeneka amafaranga. Umugabo wanje si umushenzi, umugabo w'ijunja n'ijambo. Ijunja n'ijambo rya hehe? Rya hehe. Yaba afise ijambo ararinyere kandi hamara y'inzu. Mwaherutse avase. Nta nikindi kibanda mwasubije. Hamurikura muvugira ngo simushenzi. Okay, tekereza rero tugusha dutangura kuyarondera tuzoyaguhereza ikindi naco nta kunogenda kugira ngo ureke kumuteza urwamo. Twarondera amafaranga yawe ni neza utirura dutera induru kuri munsi buri munsi. Reka ndamuteza urwamo. Sawa umugabo wanje araryamye kandi araruhutse. Reka kwigura atera induru ngaha amafaranga yawe tugiye kuyarondera tuyaguhereza. Araruhutse? Araruhutse urubaho ukanavuga araruhutse. Ya araruhutse umugabo wanje. Munga tazibeye araruhutse. Amafaranga yarayaguhaye ndibaza ya mbere n'ubu rero tekereza tuzoyaguha. Niho nemera ko mutamanamara kabisa. Abandi bamaramara ku mutaga mugamwe mumaramara mwijoro. Mwe ntimumaramara na bukebuke. Ko nta nisoni ufise. Ndabahaye iminsi 15. Ayo mpera ataraboneka. Uzoca usokungire mu nzu. Kandi nubahubwo wari kumusora mukamvira mu nzu kuko nta kamaro mbona mu mariye. Nkarondera abandi bapangaye. Kundabuko? Ninzu wubatse cyangwa ninzu nubatse? Iminsi 15 irenze mutarayama. Utwanya inzoga dusora nte hanze. Mbere ndahinduye. Iminsi 15 yiki. Muhamagara umugabo wawe. Kwanza reka ndakwerekeje yuko ntavyinara. Ndamuhamagarira. Ciza! Eiki. Ciza! Okatita abanyagashenzi. Ciza! Ciza! Sawa urakasaba imbwamazi. None kuri kuratwiragira nk'inyomvye yo mu gitondo nibiki? Jenje nzwiragira? Jewe nzwiragira. Oya ndiko ndavuga wari karanyomanga ampamagara. Waguhamagaye ndetse jewe ntonyumvise. Kumbe yari wewe mabuja namahoro. Kumbe washitse ni sawa. Ndamutsana sinakwitavye rega n'Imana uzoyitaba. Namahoro vuga amahoro umpaye amafaranga yiwanje. Namahoro ayo mahoro yawe araheza amariri kinyama canje camaga. Amahoro ari mu ndare niko gomba kuvuga. None wagenga hora tekereza uraryama mu nzu utazibeye. Hani sonu ufise amahera yanje. Jenda gufitiye jewe. Jenda gufitiye amahera wa mugore. Amwe y'inzu ndayibotse. None madam mushaka unzo ho wahereye twishimye. Mushaka unzo. Oya. Nahereye kwenda basohora nahereye. Kandi se kunta kumwata ko muca mumvira mu nzu. Ega bwavundi namwe mwarimenyera hata gusohora umuntu wamuzi kari kintu coroshe. Bwira umugore wawe. Bwira umugore areka kumpagarara. Seri wamugiye ku mutwe. Mubazi nimba Nube wamurira ku mutwe ko nari mugufiya. Nabona ko ndamuriye ko yo cafyara amahasi. Ubona sawa ndi mugufi mugana rubatse. Mwe muri barebare ko mutarubatse. Nitwubatse. Mungaye ni wanje. Nitwubakanye n'umugore wanje. Nitwubakanye mu nzu yiwanje mutariha. Kazima turi umugore n'umugabo. Ubwiriza rakunde nzi ndurusohoka. Ingiri. Mu nzu.
nza kubasaba twanje muce mumbwira na reka ubu abapanga ine twarikukiye nibiki ntabwo niwe wogenda Ciza ndabahaye iminsi 10 kwani navuze 15 ndabahaye iminsi 10 turitonda iminsi 10 ni mike kandi tuziye kwaguhaye avasi wowe erega wowe umugore niwe watubeshye wadusabye avasi y'amezi 5 mw'amezi 5 rero twari tukirondera yandi cadusangina nayo irashaka kurya none ihangane ajya amezi 5 twaguhaye urabika nawe uyangane ayandi amezi 5 hama tukuronderera amafaranga yawe sheri reka kwirusha mu bwenge natwe sawa areke kwirusha ndagiye n'inzira ry'umuntu ngarutse nzonzanye kibiri yo uturira abantu utamwa nabwo utamwa nibwo nzora ko guturira turafata umugabo wone turanange nasa nimba uzoturira izo ndava zawe wabosheboshe mu mutwe wawe ngo n'umushatsi urabona n'agasozuko aho gazoturira nama mafi iki si ubiteza si uteze ingorane uraruzanye teza ingorane mu umuririmbyi yaririmbye ngo bagenda yumba nibo baduteza akaga wewe uri mu bambere bateza akaga iyo senete uno munsi ndayidandaza waraye ndakadandaza ndakubaza ikibazo wirirwa ujyanye mwiyo nzu ubonye nakuvugiye ucabaza ngo n'amahoro wirirwa ujyanye mwiyo nzu ngo uzoshobora kugurisha ibyo wanguriye none kizire sije nakaguze none burakutagenda uzurazinduka uja kurondera nk'abandi bagabo wirirwa ujyanye mwiyo nzu none nabuze akazi numuhari sawa umviriza rero seri bati oya nka umviriza ngaho ibintu n'ibyo byo gusugumana biri mu banduze hano banduze hano tuzokwimarira ikinga bandureke umviriza ngine umubwire mabukwe angopesha iraki urumva nzoyimwungukira mwumvikane uyu mugore tumwikureko kubera iki umuntu agumaza kukwishyuza utamwishyura atera umwaku umubwire erega cyari nagukoye meshi nico kibi cyo kuja kubakana n'abagabo b'indera mama kazima nagukoye sinarose ndagukwa nibisusu bikunanira nakuvyibuhishije usigaye ungara ko mama yangu nanje nguma nonde nihererako uguma rudokora mu nkono abwiye kuzura amaso nyene inzu uraboneka nijyambire Sister. Sawa. Sawa. Wowe mwaye twavuga? Nta kibazo. Kama. Ibyo banyita gahungu sinzi baba kwitanda. Ibyo banyita Jeje. Mama basi kwegera basi tukaganira. Nta kibazo. Numviriza rero. Ariko urambabarira kuba ndaguhakara ikijya. Ibibazo mbari. Jeje ndibaza umuhungu kuguhagarika sikindi je umutima wanjye ufite ikibazo ndakubonye gusa umutima wanjye ukigira ikibazo nyine kandi mbona ari wewe umfasha muri ico kibazo nyene Asa ikibazo mfise je nagukunze kandi niwashaka muri aka kanya nyene tuca tujiwanye bamenye naje iwacu bakumenye hajya kuza muhira icyo kimenyetso kigaragaza ko nkunda kubera je nagushimye kandi je nagukunze cyane icyo ntabwo ari ikintu cyongaragariza yo ko nkunda kira tumbwiye ikindi kintu uri umukobwa mwiza uri umukobwa mwiza kandi uri umukobwa akaroruhora nari kumwe nawe sinobaho kugira mbone ko nkunda ushaka amafaranga nkaja gutanga ya avance kubera nawe ikibazo c'amafaranga kuri gico n'ikintu gito nko gufata umuntu gacumubwige ndikore kuri brasserie nazo subira kandi gukora abazoba agiye kunywa iyo ni kwinywera gusa namahera gusa ushaka kubwo rukundo ragufitiye reka basi mbe ndaguha avance oya je shaka yamezane cyo ni ikintu gito akiye ni kubera ndagukunda kuranyuma sinari kubikora na undi basi je nari kuya sawa murakoze mama yasha ko twobana no byukunda
kubana Yego. ya tubane kandi tutaragira kubana Abasimbwira huba basize basi ejo ndakuramutse. inzu nari nayironse kuri 18 muri bubanza mu Kinama Sasa urakoze. nyohoka konti Sana kibazo urakoze. nari dushyize ku ndabo Ejo nzuza kubenda gufitiye urukundo nima kuzoza ejo kukuraba. Sawa urakoze ejo nzuza kukuraba. Sawa bye. Sawa merci. Kweli nagafitiye urukundo nziza kuraba Siku umugabo wanje yari yabuze amafaranga yo kurengera ingendo nyene ndaya amezane hai kambaye ubutura kaje ngo haje product wajeje kana ngiyera ko nziza kuraba Bite? Ni sawa? Sawa. Urakomeye? Yego. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni bite? Ni sawa. Jari ngaha. Ari ngaha. Mumamagarire basi. We jeje. Hari umuntu akurondera mushikanje jeje. Urazi inyuma y'urupangu ngena meza. Mshikawe ni mwiza yata. Ni mwiza. Sheri ni sawa. Sheri. Ije ntwawe je nawe. Bakobaza. Ego n'urwo kumugabo. Kandi si urwo gwitaha. Sheri n'indurura muzi. Uri warunyise niwe nako naregira nje mudirisha. Ndaruhagaze neza. Umugore wanje niwe uzumvuga ngo ni mushikana. Uko jambi atamugabo afise je nari nzwari mushika. Ndakubaza ikibazo. Haji wararavye ubona ko niba uri ndikondagenda mu barano bangaragara. Atamugabo afise. We wari wambaye ipantaro je nacamenya guto ko ufise umugabo. Ira nige ngumvire mu rugo. Abazinsubiza amahera yanje nago haye. Wayampaye abonande. Kumbe mwari amafaranga. Kumbe byanyu birakomeye. Wamuhaye amahera. None. Oya banjore. Ne byagenze gute kugira ngo urye amafaranga y'uwo mugabo? Kandi uzi ko ufise umugabo mu. Nyumviriza mutama wanje. Nari nzi ko afise umugabo twarahuye. Ambwira ndenda mubwira sister je nagukunza ambwira ko afise ikibazo cy'inzu bamwirukanye. Namuha amahera y'amezaya. Anga. Ane. Kurumva atambwira na address je ngana ari ndahazi. Oye. None mugabo amaze kukubwira yuko inzu bamwirukane. Wati ufata ayo mahera yose urayamuha. Yego y'amezaya. Ane. Kumbe siri y'amafaranga wari hinzu wari yakuye kuyu muti. Yego. Je nari ndahazi. Na address niwe yayimaye. None mugabo we nta mugore ufise. Umugore je ndamufise. Hama rero tushaka umugore wanje kandi. Wari uje kugira ungire bruyo yawe. Wari uje kugira ungire bruyo yawe. Hewe ndagusabye tuvire mu rugo ugenda. Yewe iby'indangare barabirya. Na karene nabuze amafaranga yo kuri inzu bebe. Kumbe uratwika mana we. We niyo mpamvu ndagukunda niyo mpamvu ndakwemera. None mundi hamahera ya. Iki. Genda witware. Kanda kuzuna mucumbisha. Mena mobwa tena ataha. Warakomewe n'inzoka. Warakomewe n'inzoka tujya kwitwara kwisato. Wihangane. Seri. Uno munsi wanarose ibihumbi 10. Uno munsi ndagutwara mu kabare uburudike. Uri umugore w'ubwenge. Cyane. Bagomba kuncamwe. Yuza kubura umugore ukendura raba inyuma ukendura hehe. Bari gukundira. Ndabinge kagenda kamengo nakagabo kanyagiwe. Abagabo nk'aba nukuza muri ako bizakuntoki.